zone Kirama nshasha umutumba wa Rubaya. Ikibazo mfise ni kibazo cadushikiye itariki 8 ukwezi kw'icenda 2022 aho twahuye n'ikibazo turahisha ivyuma vyacu vy'amamoto kuri station Bupepe Kamenge aho basanzwe biyita kuri 11. Nyakubahwa nyenicubahiro twahituye ubutungane twisunze ikete ryo kuturemesha wagiye utwandikira uturemesha ko uvuga ko abajejwe amashirahamwe y'ubwishingizi n'abajejwe intwaro ko boja hamwe tugashumbushwa kw'ivyo vyuma vyacu vyahahiriye atanumwe arenganijwe. Imyaka 4 igomba ihere twarituye sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa aho baduhebuje mwene station bamubajije icatumye atodudekararira aremeza neza yuko station atategeko rihari yuko atunga asirasi, aremeza neza ko igitoro abari muri zone Bugarama bafashe ingingo yuko binjira ku mutumba wa Kabya na Gatebe bisanzwe biri muri zone Kirama bavuga yuko iyo mitumba itegerezwa kuja muri quartier Bugarama. Harabaye imishamirano, abantu barashamirana, mbere ndetse n'abahakomerekera barahakomerekera. Ivyo bintu rero ntituramenya umuco wavyo, ntituramenya nuko bizotora umurongo. Twagomba ico kibazo muze murutunganirize, umuntu amenya ahatwagwa n'undi amenye ahatwagwa. Mwoba mukoze ikibazo canje nico, murakoze. Umushikiranganje ntaro hagati yaherije kucumva ico sigwanyo ico nabajeje intwaro nibo bakibanguranye. Hama kuri ico ubwo rubanza mufise nago bamaze kugwandika bacakurikirana barabe ivyari vyigene bimeze. Murakoze nyakuba. Tubiage media ruremesha migyango